Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho ushoboye kubonera kino kiganiro cuno musi. Nkuko bisanzwe psychologue nije ndabashikiriza amakuru aca kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Akaba ari najewe ndayabatunganiririza. Rero uyu musi nabateguriye amakuru adasanzwe, amakuru avuga ku ntara nziza, intara ya Gitega. Mwibutse ko intara ya Gitega ari intara izwiho ibintu byinshi bitandukanye. Rero menya amateka y'intara ya Gitega, umenye intara ya Gitega aho iherereye, umenye n'ivyiza vyayo, ibyiza birimo, umenye nuko n'ingoma z'akaranga zituruka mu ntara ya Gitega, hamwe n'uruhara intara ya Gitega ifise muri politike kuva ku ntwaro ya cami no gushika uyu musi. Turaza kandi no kwiga ku muco uno musi, umuco muri politike canke umuco mu banyagihugu b'u Burundi. Uyu musi niho hakorerwa kandi ibikorwa byinshi vya leta y'u Burundi. Rero nkwibutsa ukaba utaragira subscribe, usabwe kugira subscribe, uvyonde no ukazogera urabona ahantu handitse all canke tout, uhavyondeko uzoba ugize neza kandi uzoba uhejeje kugira subscribe. Usabwe no kugira like canke j'aime, ugire na partage, uraza no kudusigira commentaire utubwire neza na neza ivyo tutoba twavuze muri aya amateka ngiye kubabwira arangwa mu ntara ya Gitega. Reka rero tumira amateka toya turaje tubabwire mwidonido amateka y'ino ntara yagutse, intara nziza, intara ya Gitega. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Intara ya Gitega ni intara imwe mu ntara zigize igihugu ciza c'u Burundi. Akaba ari intara nziza, intara yaranzwemwo ibintu byinshi, haba mu muco, haba mu karanga, haba muri politike, haba no mu bwiza bwayo, haba muri klima. Rero intara nkuko nayimejeje kubivuga ya Gitega ni intara nziza, intara iri hagati mu gihugu c'u Burundi, kandi kuva na kera yamye ari intara y'amateka adasanzwe mu muco hamwe no mu butwari canke mu buyobozi. Ubu ino ntara akaba ari umurwa mukuru wa politike w'igihugu c'u Burundi. Ariko kandi Gitega irazwi cyane kuba ari ahantu hatunganirizwa ingoma z'akaranga k'igihugu c'u Burundi, bakaziyerekana mu birori ivy'ikirenga. No kuvuga iyo habaye imisi mikuru itandukanye, imisi mikuru mu gihugu c'u Burundi, ingoma z'u Burundi ziranga akaranga k'u Burundi nazo zikaba zitatangwa, bakaba badatangwa abatimbo kuvuza umurisho muri ivyo birori. Akaba ari nazo zugurura ibirori mu misi mikuru iba iriko irabera mu gihugu c'u Burundi. Iyo ntara ifise amateka akomeye y'ubwami bw'u Burundi. Mu gihe c'ubwami bw'u Burundi, intara ya Gitega nayo nyene irafise amateka yari isanzwe ifise. Ivyo turaza kubigaruka ko tubabwire neza na neza uruhara iyo ntara nayo yari ifise mu gihe c'ubwami bw'u Burundi. Ahavukiye kandi abami bamwe bamwe hamwe n'ivyicaro vyabo. Muribaza muti imbega rero iyo ntara iherereye? Nari nabivuze mu ncamake, nari nababwiye nti intara ya Gitega isanzwe iri hagati mu gihugu. Iyo ntara kandi igahana imbibe n'intara zindi, ikahana urubibe n'intara ya Ngozi. Iyo ntara ya Ngozi nayo ikaba iri mu buraruko bw'intara ya Gitega. Irahana urubibe kandi na Karuzi na Ruyigi, izo nazo zikaba ari intara ziri mu buseruko bw'intara ya Gitega. Igahana urubibe na Rutana, igahana urubibe n'intara ya Bururi, izo nazo zikaba ziri mu bumanuko
bw'iyo ntara ya Gitega. Mu burengero naho turaza kuhasanga intara zitatu, hakaba hari intara ya Mwaro, intara ya Muramvya hamwe n'intara ya Kayanza. Iyo ntara rero nk'uko nari nabivuze ni intara iri hagati mu gihugu c'u Burundi, igatuma ishobora kwinjirwamwo n'abantu vyoroshe neza cane kubera ifise imipaka myinshi. Amateka rero y'ubwami muri Gitega, reka tuze tubabwire amateka y'ubwami muri Gitega mu gihe intwaro ya cami yari ikihari. Gitega yamenyekanye kuva akera nk'icicaro c'abami c'u Burundi, aho umwami akomeye nka Mwambutsa Bangiricenge yigeze kuhaba. Mwambutsa Bangiricenge yarabaye mu ntara nziza ya Gitega. Hariho ibwami ryari ku mugwa wa Gishora hamwe na Makamba, Bukeye n'ahandi haturuka abaganwa n'abami. Ngira ngo muravyumvise yuko umwami Bangiricenge yabaye ku mugwa mukuru wa politike w'uno musi mu ntara ya Gitega, intara yagutse y'uno musi. Amateka rero y'ingoma niyo ngoma nze ndababwire, abatamburinere, abavuzi b'ingoma kubita umurisho. Ingoma mukaba muzi yuko ari akaranga k'igihugu c'u Burundi. Namba uzoba ugiye mu kindi gihugu, ingoma nazo zirashobora kugusigura neza uvuze uti jewe ndi umurundi, iwacu tuvuza ingoma. Izo rero zikaba zituruka na cane cane muri ino ntara yagutse, intara ya Gitega. Igitega niho ingoma z'akaranga k'u Burundi zibikwa kandi zikahabwirizwa. Hari site ya Gishora izwi cane, aho abatimbo b'ingoma baturira ingoma za kera, bavyina baririmba indirimbo zifise insiguro yo gutazira kubaha umwami canke kugendera igihugu c'u Burundi, igihugu ciza c'u Burundi. Ingoma si ibikoresho bisanzwe, ni ibikoresho vy'akaranga kadasanzwe, akaranga k'igihugu c'u Burundi. Sinavuze akaranga ka Tanzania canke akaranga ka Afrika canke akaranga k'u Rwanda, akaranga k'u Burundi. Sinavuze akaranga ka Congo mu nyumve neza, sinavuze n'akaranga ka East African Community, n'akaranga k'igihugu c'u Burundi kadasanzwe gahuza abantu n'ibihugu, bikaba vyemerewe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitwa UNESCO nk'umuco w'isi, patrimoine mondial. Gitega nka capitale politike rero y'uno musi. Reka ndababwire rero ku vyerekeye capitale politike y'uno musi. Mbega muribaza muti mbega Gitega yamye ari umurwa mukuru wa politike w'igihugu c'u Burundi? Oya, capitale politike y'uno musi hari kwigenekerezo rya 16/0 umwaka w'ibihumbi 2019, igihugu c'u Burundi cemeje ko Gitega ari umurwa mukuru wa politike, kuko ifata neza ishusho y'uburongozi n'ubumwe, ikaba iri hagati mu gihugu. Ibikorwa byinshi vya leta uyu musi bikaba bikoregwa mu ntara ya Gitega. Muribaza muti mbega iyo ntara nayo ko muvuga ngo ubunye n'umugwa wa politiki, muca mwibaza muti turashaka kumenya umuco nawo w'iyo ntara w'abanyagihugu, imico n'akaranga. Abantu bo mu ntara ya Gitega barangwa n'umutima w'urukundo, n'umutima wo kwigomwa, no kuvuga wo kwikunda, bagakunda umuco w'igihugu kandi barashigikira ibikorwa vy'iterambere. Bashigikiye cyane ibijanye n'imibereho myiza, amasengesho n'indangakaranga y'ikirundi. Urumva yuko intara ya Gitega irangwamwo urukundo, kandi irangwamwo abantu baho barikunda, barakundana ubwabo, bagakunda n'abandi bantu muri rusangi, bakaba bakunda n'imico myiza n'imibereho yabo janye n'amasengesho ya Gitega. Barasenga
hamwe n'ibintu vy'akaranga k'igihugu c'u Burundi. Gitega muri politike y'uno munsi rero mwibutse yuko na perezida w'igihugu ciza c'u Burundi buno munsi asanzwe yavukiye mu ntara ya Gitega, akaba ari umunyagitega. Murumva yuko Gitega ari intara nziza, intara ibereye, kandi Gitega ni intara ikunda kugenderwamo n'abantu benshi. Mu bihe vy'ubwami Gitega yarahabwa agaciro kuko hari icicaro c'umwami. Nari nababwiye ubwa mbere ko umwami Bangiricenge Mwambutsa yabaye muri iyo ntara ya Gitega. Muri Republika rero y'uno munsi, ndavuga politike y'uno munsi, Gitega yagiye igira uruhara mu kugena mu bijanye n'intwaro n'imigambwe, kandi abagiye bakomoka muri Gitega bagiye bagira uruhara runini mu gihugu no mu iterambere ry'igihugu ciza cacu c'u Burundi. Gitega rero ni intara irimwo amateka y'ubwami, ikabamwo n'akaranga n'umuco w'ingoma n'imyimerere ishingiye ku muco. Kuba ariyo kapitale politike y'igihugu vyongera agaciro k'iyo ntara mu bijanye n'ubutegetsi n'iterambere ry'igihugu ciza c'u Burundi. Mu kuramira ivyiza vy'iyo ntara, igihugu cose kiraronka ivyo kwigirako no gukomako mu bijanye n'iterambere rishingiye ku muco w'igihugu c'u Burundi. Nivyo bike muri vyinshi birangwa mu ntara ya Gitega nashoboye kubatororokaniriza uyu munsi. Ibindi tuzobandanya tubibabwira, tubabwire neza na neza umuco w'intara ya Gitega, tubabwire na klima y'Igitega, tubabwire n'ubutunzi, tubabwire na superficie y'iyo ntara, tubabwire nk'uko dufise n'amakuru mashasha. Intara ya Gitega ari intara yagutse, ikaba irimo za ntara za Muramvya na Mwaro, za Karuzi zose murabizi. Ivyo tuzobibategurira mu kindi kiganiro kizokurikira. Rero Psychologue nije nayiko ndabashikiriza kino kiganiro, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Ukaba utari bwagire subscribe, ugire subscribe. Ukaba rero utari bwafyonde ukazogera waragize subscribe, fyonda ukazogera, urabona hano handitse all canke tout, uhafyonde ko uzoba uhejeje kugira subscribe. Nibutse rero abamaze kugira subscribe, mwese muraba agaciro, nzokwama ndabakurira inkofero nkuko vyama. Murashaka yuko uno muryango wacu wo kwaguka, uno bwami bwa Peace Entertainment and Media bwogira aho ubushitse. Ugire na like, uraza no kudusigira commentaire, utubwire neza na neza ibindi bisanzwe birangwa muri ya ntara nziza ya Gitega, umurwa mukuru wa politike. Urasabwe kandi no kugira partage kino kiganiro kugira ngo abanyagitega bose aho bari babone yuko intara yabo ari intara nziza, bumve yuko intara ya Gitega nayo ifise ico imariye igihugu ciza c'u Burundi. Kandi n'abanyamahanga barashaka kuba bo kumva yuko dufise intara nziza ya Gitega ifise abanyakaranga beza, bamenye naho ingoma z'igihugu c'u Burundi zituruka. Rero ndabasezeye, naho gutaha mu kindi kiganiro. Mugire umugisha, mugire aho muba mwubahwe, Imana ibahezagire. Thank you, merci beaucoup, asante sana.